ari kuri imikashi ndaza kubabwira ndigira ko nishura umwe yavuga ngo twishura ngo nishura ngo turiko turabiraba ndakwereka byo turiko ubunyishu turiko turabikora inyishu yomenya nagira umumpera amashivre iyo ni intambwe gose iyo ni intambwe ikomeye kandi dukura amazinda imbere yuko ndamwishura hariho witwa nuko bimeze none vyogenda gute kugiye muri Kenya urishe cash za wumva I have no change ukere kurondera amadora amashiringi 50 cyangwa yateretse nayo office kweri Tushobora gukoresha M-Pesa. Hawe M-Pesa ntuzi carico. Uwigiriye muri Kenya hagushika kugura carte SIM y'amashiringi 50, amacana 5 plito n'amacana 2. Ukaca uvuga uti nyugurura M-Pesa kugira ngo bize bikorohere nawe naho wigendere ni cash uvunje caca kuri M-Pesa ntavyo ukora kubera iki? Uracazi uzi yuko cyuza gukora nze mugabo ukuzura abaye umwanya ugahera uzobona yuko tax urarisha M-Pesa mwisoko ntwara amadolari sivyo fate la réalité de notre pays bose baronka mu banki bakenda kumuvunja akaguhinuze konti mugabo ujya nawe agura amadolari cash kubera agura amadolari cash kubera muri economy hari y'amarundi cash suko imeze yatasanga amarundi cash ayo madolari abayagura electronique reka nayandi murungika alafe bagaruka kuyarotira ubundi bwofasha kugira ngo amatransfer abe kandi vyihuse abo bazofasha gukonkiransa abasanzwe bahari usanze umuntu imbere ya konkiransa agera murakoze ikibazo kijeje n'ama statistique na kivuze reka ndakigarukeko navuze yuko ari umwitwarariko wa banki nkuru kuko nayo mu gufata ingingo no mu gutegekanya imigambi twisunga ama statistique kimeco kumenya ni ayahe ma statistique banki nkuru ishobora kuronka directement igize implication direct canke ahibanza guca ku bandi ico gikorwa nababwiye yuko cyo kumenya ibiharo by'aba diaspora icyo bikorwa tuzobikorana n'ubushikiranganje bemereye imbere yuko uyu mwaka uhera tuzoba twamaze kubiganira ko tuvugane turabe neza tugire umwihwezo turabe ukuntu ico gikorwa cokogwa bizoba bikenewe umwe wese azoterera icyo asabwa kugira ngo ico gikorwa gikunde cengira ko ariho ibindi bibazo vya nabajijwe kuvyerekeye uwitwa Maurice akorera muri Kongo yavuze ati mu bituma abantu bagendana amakashi n'amafrais de transport de transfert menshi ndanugika amahera ngaha nkayarihira hariya bakongera bagakata ko nukuri no muri presentation vyerekanye yuko mu bintu bituma abantu benshi baca hirya y'amakano formel n'amafrais de transfert kirimwo harimo navuga ati je amahera kugira ndayaronke narayaruhiye kugira ndayarungike se subira kuyarihira yandi mahera no kugira nzoshika hariya ndayarotire sinzo yatangira yandi mahera jewe rero nzoyapanga ndayashire mu isakoshi je ndayatwara ndayafise ku mufuko byo nukuri nico gituma muri BRB turakora gushika we twarakoze urutonde turaba amafre amabanki aca mu bisanzwe amabanki nayo kugira ngo ashinga amafre hajya nagira amafre amwe bari en concurrence bivana n'abakiriya afise bivana na system afise ariko arakoresha nawe uburyo vyamusavye kugira bushireho
abakozi akoresha uburyo abahemba, hari igihe usanga babaye oblige kurondera umu informaticien ashobora kubafasha gukurikirana ivyaya n'ubwo buryo. Mugabo vyose kugira bitera imbere igihe abakoresha ubwo buryo ari benshi, amafrere agabanuka, igihe les systèmes de paiement ziri modernisé, ayo mafrere aragabanuka. Mbere nk'abashimira bamwe mu ba diaspora bakora ama investissement cyane maze kuzana ivyiyumviro bijanye no kuzana ubuhinga bundi bwofasha kugira ngo amatransfer abe kandi vyihuse. Abo bazofasha gukonkiransa abasanzwe bahari. Usanzwe umuntu imbere ya konkiransa agerageza gukora nawe kugira ngo akwega abakiriya benshi, na cyane cyane azofasha gukabura n'abarundi twebwe ubwacu. Rega burya samantuze gusa kugenda ni kashi mu barundi umengo ni prestige, twebwe turabikunda vraiment, turakunda kashi. Cyo ndaza kwigaruka ko kubabajije ikibazo ca nyuma, ndakubwire inyuma yaho BRB maze kubona yagira umwihwezi kabona amafre acibwa abagira amatransfer ngaha, akagira n'ayacibwa abagira ngaha mu gihugu nyene, no ngaha mu gihugu birazimvye biravye ugereranije. Hariho nk'amahera uvuga uti hako ya transfer umuntu ari mu Kamenge ndi ngaha nova mfata taxi kari bikigendeka nkagenda nkagaruka, ugasanga les frais wotanze zibaye nke ari kuri imikashi. Ndaza kubabwira ndigira ko nishura umwe yavuga ngo twishura ngo nishura ngo turiko turabiraba, ndakwereka byo turiko ubunyishu turiko turabikora. Inyishu yomenya nagira umumpera amashivre. Iyo ni intambwe gose, iyo ni intambwe ikomeye kandi dukura amazinda. Imbere yuko ndamwishura hariho witwa Shadia Janine yabajije ibijanye na microfinance twikangura. Bisanze je mu vyo nkora muri BRB naho ndi muri BRB sinkurikirana cyangwa microfinance muga makuru ajanye n'ibikorwa byose kwa muri BRB ndayazi, ndeka kuyamenya vyimbitse. Ariko nagomba babwire kubijanye na microfinance, harabaye igihe BRB yahinduye amategeko agenga ama microfinance, charakreya kategori ya microfinance. Ya microfinance ari mu kategori ane. Hariho ama microfinance atarikuriwe kwegeranya amahera ya bene gihugu. Microfinance twikangura bene yagiye mu kinama sinzi aho yakorera mugabo teza okay, eza ko yari mu iyo kategori SA. Aho canza kubaza, ariko microfinance iri muri kategori SA liquidation yayo ikorwa na BRB, yaja muri liquidation. Nagoba mangore ntango umuco nari nibaje ko bari mu magroupement finance communautaire, zijya izo basanze zose ziriko zirakora ivyo zitasabiye uruhuja muri BRB zarukawe. Zobanze mubaze neza. Iyo twikangura ndaza kurondera amakuru imbere yuko dutaha, ndaguha amakuru atomoye yose kuko ndaza kubaza mugenzi wanje ajeje microfinance abaha amakuru. Ikindi naco amakuru yose yerekeye BRB ijya nzu mubona ijya niyanyu niyabe n'igihugu. Ijya muri BRB urashika ukavuga uti ndafise ikibazo nkeneye kubaza, barakwakira neza ukinjira, uzofe kuza gusa ufise karangamuntu, ushika hano bita kuri information itange, bazoca baguha badge, niwe ubwira ati ndakeneye kubaza ikibazo kijanye n'ama statistique. Sorangura muri direction bijejwe, tuzokwakira tuzogusigurira, uvuga ati mfise ikibazo kijanye n'ama microfinance, hari habijejwe bazokwakira, nimba ari zo ukeneye gucreya, nimba ari izo wamufitaniye ikibazo, ivyo byose birahari.
vya berbe ibereyeho ico kwakira no kuvugana n'abenegihugu. Ico naco mu gikorwa dukora kirimo. Ngenda kuri Douglas muri Mozambique. Watwemereye yuko ku mwaka uza amastatistika ya Mozambique azoba ari mu ndagukengurukiye. Burya n'ubu usanga Mozambique birimo mugabo ibone muri babundi autre hariho abarunga ikibi muri za miliyoni 200 hajya kugira uze kuboneka neza urumva igice kimwe kwijana nabarunga miliyoni 2. Igihugu kirunga miliyoni 2 ni igice kimwe kwijana. Hajya Amerika barunga miliyoni hafi ijana ku mwaka, barungitse hafi miliyoni 100. Cyo gituma bafise intuze nini. Abandi bana bagiye barakurikira afise 8 kwijana kwiza ni miliyoni 16. Abandi barungitse 3 kwijana ni miliyoni. Rero na Mozambique mugira mukaca muruka nk'imiliyoni mukene nko kuba abakabiri zose muri abo ugenda umobirize mugire nka 20 tuzobona hajya Mozambique ya Paris. Ibindi kwabaye kubaza kwishuza ngo ubanje kubaza uti mbendi kubera ko abantu baguma agenda ni cash. Ahugiye hariya usanga abarundi ariko baragendana n'amadolari bira ugiye no kubiraba no ngaha mu gihugu abantu bagendana amarundi. Ivyo rero biri mu ntambanyi. Hari ico bita education financièrement dufise turezwe gute, dufise akamenyero kameze gute. Ikindi naco hari na structure ya systeme de paiement yacu turiha gute. Urumva cewe nzi yuko ngiye kuri station ku ngitoro niburi mfise imodoka ijamwe litiro 50 ndaheza kwa mfise 200. Suko sinzobwira uwo ko untuze ati jewe ujya amahera ndayafise muri banko birafise banko b'inoti nyereka ndihire kuri application ntibikunda. Zose ziri mu ntambanye. Uko umuntu aba yaramenyereye kugenda ni cash na umengo arafise security ku mahera yiwe yafise. Iyo azoba ari hose azohitamo kugenda afise cash. Ivyo byose habwe tugiye kubiraba biri mu byo twaravye. Tuca dutora ibi cha dusanga kwa kugenda ni cash haba mu marundi haba mu madolari birafitana igisano n'ukuntu tumenyereye kuriha. Habitude de paiement zacu ni cash. Nuko bimeze none vyogenda gute kugiye muri Kenya urishe cash za wumva I have no change. Ukere kurondera amashiringi 50 cyangwa yateretse nayo office kweri tushobora gukoresha M-Pesa. Hawe M-Pesa ntuzi carico wigiriye muri Kenya hagushikagura carte SIM y'amashiringi 50 amacana 5 plito n'amacana 2 ukaca uvuga uti nyugurura M-Pesa kugira ngo bize bikorohere nawe naho wigendere ni cash uvunjije aca kuri M-Pesa ntavyo ukora kubera iki uracazi uzi yuko cyuza gukora nze mugabo ukuzura abaye umwanya ugahera uzobona yuko tax urahisha M-Pesa mu isoko urahisha M-Pesa hose bakavyakira. Aha mu Burundi biri hangahe cyo twarabiravye twaraje kubiraba twarahejeje twarabiravye kuva cagihe turaheza kubiraba turaheza turafata ingingo turafata umwanzuro genda mu kabare genda muntu uzeye kuri habisi ndi hakashi none ikibazo kirihe cyo dusanga wewe ufise konte muri bankobo birafise bankobo y'inoti mugabo ugiye kuriha ugasanga ari muri BCB umwanya bitwara kugira ngo uwo muri BCB abone ko wamurishe ni muremure
kubera iki hari bitarajaho ico bita mu gifaransa interoperabilité. Aya masysteme yacu ntabonana gushika ubu ntabonana neza. Nabari bagize vya B-switch ahanini yabihutiye gushira hamwe ama systeme afasha muri rotre. Or rotre ni gufacilita cash. Hagushiraho systeme ifasha circulation. Bafashije systeme ifasha rotre. Nabona hajya mu modoka ro forwardisement interne. Amahera kumazunguruka ari muri systeme mugabo bashizeho systeme izofasha uri muri banko buragenda tore kuri ATM yanutse ya Ecobank uzoronka cash. Hagushiraho systeme giriti uri muri banko uzogenda ufise code uri muri bank Ecobank umurihe abona amahera cyangwa kuri konti. Nivyo rero twaravye. Acafatwa iki? Wavugira uti ivyo ariko aravuga navyo ni vya bindi inyisho tumenyereye. Ugende kuri site ya BRB ubu nyene winjiremo www.brb.bi uraza kubona image zigushikira ubwa mbere aho zerekana ibiganiro abayobozi ba BRB ariko baragirana n'abariko baravuga ijanye cyitwa digitalisation complète du système financier. Ubona umugambo ugeze kure. Uyu mwanya turiko turavugana abariko barimplementa la solution de digitalisation bari hajya muri BRB bari kumwe na equipe za BRB bariko barakora. Misiri imbere nta vya bindi byo kuvuga ngo ndagiye ngo bisaba ngo manze kurotira oya vraiment. Uzo ufise carte yawe digital izobikora online na offline izokora. Bica bigaruka hehe rero? Urumva cyo kugira voyage fise amarundi ntwara amadolari sivyo fate la réalité de notre pays bose bayaronka mu banki uragenda kumuvunja akaguhinuze konti mugabo ujya nawe agura amadolari cash kubera muri economy hari amarundi cash suko imeze yatasanga amarundi cash ayo madolari abayagura electronique rega na yandi murungika alafe bagaruka kuyarotira. Ujya urungikiye Western Union aragira rotre kugira ngo acagenda kuvunja kufisa amadolari ntuze aca rotira karonka amadolari acagenda kuvunja kufisa amarundi cash hariya quelque part. Mugabo umurungikiye Western Union banki yabonye ko ariko naho yoza akavugana nujya kana kati none urashobora kuma marunda nganuko cyamubwira ati burya je marundi je mfise ari muri banki akaca araba kuri application yiwe ati reka ndakugire virema kuri konte yawe nawe ungire virema kuri konte yanje amadora sefini ndayafise sous forme électronique cyatubandanye sinzi ko twabiravye neza mugabo ndibaza ko uhagazaho kuvuga yuko cewe mvuze nti ndagiye hanze ukeneye kwampa amadolari akangirira virema kuri konte yanje naje nkamugirira kuri y'amadolari naje nkamugirira ayo twumvikanye kuri konte yiwe y'amarundi na mahoro swate shitse hanze nzogira rotere ninasanga ari igihugu kikiye inyuma navyo mu gukoresha ntuze mu gukoresha les moyens zigezeho to payema mugabo ninagenda mu bihugu bimwe hari ibihugu bimwe maze kumva nka za Swede za Italy ibihugu byo muri Europe biteye imbere hariho abage muri Swede ngo bazo kuva badafunguye kubera bagiye bafise cash kiye bati ngani twakira restaurant nana cash twakira donc usanga uri kurarihisha yamahera yo niyo nzira yafashwe rero uraza kubiraba unasome ya ntuze digitalisation complète c'est de paiement ukeneye ama information yandi
ama service azoba arimo turashobora kuyaguha yose, ni information ziri disponible kuri mwebwe. Avutse n'ikibazo kicaye n'amabanke, ngugenda muri banke bakakuvunjira ku bihumbi 7. Bavuze ngo nawe wowe ubizi, ntavyo nzi, kuko ubwa mbere ujya muntu akuvunjiye ku bihumbi 7, mwana wowe bazi kontability mu bisanzwe hajye bakwivye, ajya amahera ntayashira muri banke. Je noca niyumvira ukuntu ayashirayo nkabibura, ntayashirayo vraiment. Seke yari autorize kuvunjira kuri rya to officiel, mugaci yaza kuguhenda, no t'en pas, n'igitoro ku mastation arakingwa ku bihumbi 10. Ngira ngaho cutahura ivyari ivyo, none cyaherezanya ne station kugira ubitahure n'ingoga ngira usho vyumva, bikika mukiza mu bisanzwe abigukoreye, wabona ko akoreye faveur cyo kibe n'ivyo zaguye n'igitoro agize wakibuza aho genda kunwa cyo mwibarabara canke iki bakubwira ati 800 zana ndagushiremo, ukamuhubona ko giriye faveur ushuhora mugara kwivye mu Kirundi bigaragara biboneka. Yateza kuguha kurya be yizwe na leta, mugabo arahejeje kuguca hirya ajya amahera iri amposhe aca mufukiwe. Abo rero nka twebwe tubamenye abajeje kuhana nibo tubashikiriza bakabahana, mugabo urumva complicité iri muri bose. Nuwo ariko wabikoreye we abamufashije amugomereza ibanga, mugabo ndibaza yuko hamwe arabusanga babafashe naho bitaba kenshi bakabahana. Wabajije ikibazo cyanyuma kivuga giti BBRB izogera ryari amelioration ya gestion de devise. Kibazo caje naho yo cwaza ati canke mugiye kubiraba. Gestion de devise ndibaza namaze kuvyishura. Amelioration yayo d'abord nuko ameliora inzira acamwe. Kwa madevise ashitse ngaha mu Burundi agura amarundi yasanze mwibarabara naye madevise azoja mwibarabara swasure. Asanze abarundi dukoresha cash mu kuvunja azogenda kubafise cash. Asanze abarundi bakoresha amatransfert muri banki, mu kuvunja azokoresha transfert muri banki. Ifite amatoba akoresheje pe import yindi politiki, mugabo amahera azoguma muri systeme kubera ntuyakenerera rimwe. Uvunjije ibihumbi 5 vy'amadolari waje muri vacances ntuyakoreshereze uwo munsi uwo mwanya nyene, kasanga umuntu gusa amahera ariko arazungurukuku amahera kenshi aryamye ngata ariko arakora kunye muri systeme akora icyo yarajeje gukora. Rero umuti nawe kubwiye kwa meliora la gestion de devise kubijanye na gestion uko yobangana kose, kubanza ukameliora ukuntu abantu bakoresha amarundi, kuko ya madevise abayazana baje kugura amarundi kugira bakora imigambi yo kwikenura ngaha mu gihugu. Nivyo rero mwiyi bubwigoro buriko burakorwa na banki nkuru, hariho ibyo vya digitalisation complexe système de paiement, hariho n'ikintu uza gusanga ko aho habaye lancement ndibaza ku makwirindwi 2 ya plateforme izo ifasha ama operation hagati y'amabanki n'ama operation amabanki agirana hagati yayo mu kudandazanya hagati yayo amahera y'amarundi cyangwa amadevise hamwe no kugira change. D'abord ariko aradandazanya kwa mahera cyangwa ariko aravunjiranya hagati yayo. Plateforme nayo uraza kukibonamo ni waja kuri site ya BRB, ibyo bintu bibiri bisangaho. Nakubwiye na muri presentation nerekanye ko n'amategeko byose bikorwa wisunza amategeko yarahinyanyuwe kuva mu
mu kwa 12 tariki 28 2023 kugira ngo ivyo vyose bigende neza. Iyo ayo mategeko ni yategekana iyo platform. Kaba nibaza yuko shoboye kwishura ku bibazo vyose nari nabakijwe, sinzi umworosha amajambo yuko hari ico noba nasimvye. Murakoze cyane. Bo hari ico nyirabona ni jewe noba nariko ndaraba ku ruhande, hari wabajije ati teregari haba hanze, hariho n'abakorera hanze, wanashaka bakorera hanze banahembwa, ari hamwe mu garantisa la sécurité y'imishahara yabo icisha hajyanye n'uri kuravuga. Sinzi kico mwari mwakivuze ko yabajije ati bo muri diaspora turumvamwo ababayo ababa hanze, atiko kandi turumva n'abakora hanze. Tari abakora hanze wanashaka bozana niyo mishahara igaca hajyanye ati est-ce que hariho sécurité vraiment mutanga mu garantisa kugira n'imishahara yabo ibe yo haca? Security irahari nini cyane, security irahari nini cyane. Nababwiye yuko ivyiti ntambamye vyose ku bantu bahora barongika amahera avuye mu makungu zaravuyeho kabisa. Rero ndibaza yuko mbere wanashima benshi harabo tubona basanzwe baginoze mu maraporo turonka kuko cyo ntityabaye president hajya, kuko amahera arungikwa n'abantu baba ariko barakorera hanze izari nk'imishahara nitubikrasa ma transfert personnel, tubikrasa mu byo bita revenu primaire, nayo turayabona araza barayahembegwa. Abakora hanze bararungika amahera yabo agahembegwa gaha mu Burundi nta kibazo na kimwe. Nimba ni information gusa umuntu yomuha, systeme bancaire zacu ziri sécurisé. Aya ma systeme yose umuntu ariyemewe na BRB arafise sécurité. Ku ikintu ca mbere BRB ishira imbere no gukingira uburyo bwa bene gihugu.